MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Kanyenyeri y'igipe tarose sa ariko kwine kutangana ninde utamenyemo muri twe babiri. oya vrema ibintu nabiheruka kera gipe ni sawa Kwine Ego ni bon. Queen. Ndakora musana nongere ndaguseze. kubera Kanye. Oui. Reka ngene ndafite utuntu ngiye gukora. Vyahavuye bigenda gute? Oh, no vraiment. Uwo mutipe n'umubono kweli. Urambonera vraiment ivyo bintu akorera ku kadada n'ingene kamukunda. Sha n'umubaya ndake. Oya. Bigenze gute? Kipe ndagusavye ntusubire kumbazagiza. Turiko turaba film imwe. Oya. Uranyumva? Beho nyene bigenda gutega gipe ngo gumane telefone uri kuraraba film. Oya. Na filime ndiko ndayiraba man. Gusa nuko nanisamaye gato. Yaba atari wewe wa propose ngo turabi film. Ingene wayivuga je sinarinze kuza kuguma ucuritse umutwe mi telefone ndaki. None uri mwidiriya gute? Wapitoyo. Nta modeli ni mukweli. Gusa mfete mani. Arakamisozi nageze kwishura nashobora kwihanganira. None vuga rero duhagarike ni waheze urambira tubandanye. Oya bandanya cyende yifatira hizo bigize mani. Basi ucuguma umbazage. Ndakwereka basi message. Ubu navyo kunda mwihanga. Yeah, kumbe ivyo nivyo warimwo. Sha, aho naho noshaka nkazimya. Urabona ko nawe ntoreka kumishura ndiko ndaba film. Oya ivyo birumvikana. None man, biri gute mwe nakanyenyeri? Kuva gwaye wamuharaye buhungwe agatima kasubiye kudita. Uhoho wirwa kuri 100 metre. Ngembushaka kunwe. Behoho ngo narigeze nzi. Kwari kwihagarara gusa. Hewe ngikiza kitaguhitanye kiraguhitanitse. Kumbe rero kubona akanyenyeri akomereka wewe byaragufashije. Sha. Kukomereka kwibe nivyanjoheye. Gabo kameme ndafise ciza nabikuyemo. Okay, none wewe umuvura ku mubiri nawe akakuvura ku mutima. Wewe date ibintu mirango. Ibyo ari byo byose wewe. Uteza ko waruciye ubwenge nishure kuri. None nubizi kagipe. Mvuga rimwe kumva gatanu. Nawe nyine apana kabiri. Jewe ndo wakera mugenzi. Wapi wangu. Kujya kuno nyina yakomeretse. Twaciye dusubira kuvugana. Yego. Tukamarana umwanya. Amasetima yasura kuvyuka gushasha. Ngegushaka unwe. Nawe bashe. Ngira naho igikomere cyo kiruzobandanya upfura inkovu. Toyo gamani. Mugabo ntakubesha mani. Naragerageje kumwikuramo. Mugabo dusubiye kuvugana. Ho byaranse pe. None bro, tenda kubaza. Uzoca ubigenza gute kuzi neza ko kanyenyeri ari kumwe na John? Aho rero gamani. Yabaye ngo rinyishu ndagwa. Oya mbwira. John n'umujama wawe. None uhava umusambuza gamani. Toyo. Aha mutwe harambuye yaje ivyumviro mani. Nuko akazi ka me. Ingini nkunda kanyenyeri. Byanze kwikawusha kabisa. Byanze ko nikawusha kabisa. None gipe. Banza utuze. Kanyenyeri warabimubwiye. Na waracagukunda. Ko yo bakinkunda ntacyo nzi. Mugabo icyonzi. Nukuri ndamukunda pe. Ndamukunda. None kutanyishuye. Warabimubwiye canke ntavyo uramubwiye? Navyo namubwira amani. Mugabo wundi desite kwimubwira ko ndamukunda. Bien sûr naho ntazi bizokurikira. Pardon madame Gakino. Harakantu gato nashaka kubereka kuri ibi by'imishahara. injira nta kibazo. Hari ibyo wasanze ntasinyeko. Oya. Ahubwo nibaza ko muhenze gato. Raba ngaha kuri salaire yanyu. Nibaza ko habaye Ariko supezi kubera kibaza ko habaye gasupezi. No kwihenda hoho. Ubona no kwihenda kuri salaire yanje. Oya ni muraba. Raba ni murabe neza. Monta ntiyahora ariyo. Urabona ko yaduze. None monta yaduze. Iyo cuyita erreur. D'abord ufatiye kuki kugira uvuge ko nagize ikosa.
oya sinavuze ko Imana ngira nabisiguye oya sinavuze ko ari ikosa ahubwo nibajije ko ari oya nta na kimwe nihenze rero wewe genda ukora akazi kawe nuko nyene none gashefu bigumye gutya bica bigenda gute ko mota dufise ikirenga mbe ndakubaze aha waje kunsambisha cyane we nakubwiye ko ataye ririmo ikindi ushaka ni giki nuko mbona ucaba nyine manka mu mafaranga yagenewe imishahara madame iyi usine ni uyitwara canke ni jewe reka nukuri supese ubu rero naguhaye ikiraka kugira uze kumvuruga oya nukuri none ibyo uri kurigira nibi ivyo sinovyubakwa n'ingene wantabaye none ni kubera iki wiriguranya yaguza oya nukuri mbabarese uko kwayaguza gusa bigumye uko simbona neza haye mafaranga nyene arenga ko acava none ni wewe wo kuhabona canke ni jewe wowe ukora ivyo ndakubariye gusa suko ego nuko none reka ndabikora uko nyene mubimbariye voilà bikora uko nyene kandi nizere ko udahavugaruka kungora mumbabarire nukuri suko bagora nyarutsa rero mumbabarire ariko bimeze uko nyene amafaranga ntazokwiye ayaya wegenda ubikora uko supesi chef hazoba bamwe abakozi badahembwa ivyo uko aba batazohembwa si wewe kubijera ivyo bindekere nta kibazo reka ndabikora uko yego wegenda ukwezi rero hazobamwe abatazoronka imishahara yabo ndatinya ko bizotera icuka kibi mu bakozi ayaya nukuri supesi kugomba kungora namaki nukuri sukugora ndakubise kuri iyi ntebe wicare hamutegeke ndakubise oya chef nashaka gusa tubitahure kumwe kugira ngo ntihazohave hagira abaza ukwitwara kutabizi ico si kibazo abatazohembwa ukwezi bazohembwa mu gukurikira sawa murakoze nyarutsa nyabona utegura ama ordre de virement ubu nyene ucubijana muri banki karibu umutegetsi Kadete nyambara umutegetsi nyene none byagenze gutega mbomba ni rya mbere nsanzwe udafise abantu bakurindiriye aho hanze aho na Kadete yo zinduka sinari no kubona kabisa aha bari buzuye ha hose yego n'amahoro Ego mbona bwakeye amahoro. Okay. Gusa hari ico nashaka ko dufashanya nkuko twama. Okay, nta kibazo. Ko nubundi duteza gusenyera ku mugozi umwe. Twego abapolisi namwe bwajeje ntwa. Bari hoho ntaco twoshikako. Ntaco twoshikako kabisa. Ahubwo pardon gato nitabona umuntu. Allo? Oui. Allo, brigadier Mbongo. Ndakumva. Yo pese gatuti. Ndi ku mupaka. Ariko mbona ibintu biriko biratubanura udubi kabisa. Habaye kino nibikigoranye. Impunzi ziriko zinjira ni nyinshi cyane. Kuri kose twarengewe. Allo? Oui, ndakumva. Biriko biratugora cyane abantu bari binjira ariko byinshi cyane. Urabuze n'ingene tubakiye. Bamwe bahunga cyagihuse cabibugo bamandanije kurutsa. Ni benshi cyane. Umwuzure ngo warateye amazi arasiduka. Imirimo iratwagwa. Abantu bose bari mu kangaratete n'ukuri kose. Aho rero ndumva bikomeye. Cyena ninzi ko ari ibintu bisanzwe. Reka. Aha twarengewe. Kandi baguma biyongera ku mwanya. Uko umwanya uheruka umubona abantu ari benshi. Bikunze mu turungikira abadufasha. Oya ntavyo kubafasha. Umviriza ikintu kimwe ahubwo. Yego. Ubu nyene ni mugara umupaka. Iki tumvikana nikiki? Tugara umupaka gamugashe. Sistema. Izi munzi nazo bica bigenda guteganya. Umviriza. Nihagira umuntu umwe asubira kwinjira. Uriko uranyumva? Ibisigaye bindira amateko tuzaguha. Akozondere chef. Brigadier Mbombo. Mbabarire n'ukuri. Mugabo numvyonga ngo mufasha atariyo. Siyo guteka dede. Kandi wumva impunzi ziriko zinjira ku bwinshi. None hari wirukana uhungaga yemwe. Erega bahunga kubera bamerewe nabi. Ko ndavyumva ivyo. Mugabo umenye ko muri izo mpunzi hashobora kubamwo n'inkozi z'ikibi. Ibyo ntuvyirengagize Kadete.
oya sinovyirengagiza kuko ndazi ko zoshobora guhungabanya umutekano rusange. None ntiwumva dutekereza uri kwikingira kuko byo tugora gutora mu bintu mwiza mubaza bava ibugo. Jewe ahubwo ico mbona twari gufata ingingo zose zishoboka kugira umutekano ugume wubahirijwe. Ibyo nukuvyiga nyene kugira ngo ntitwave dusanga twikwegeye ikara mu gashamba. Nukuvyiga nyene kuko erega abanyaruguru azi ko arababanyi. Ndabizi ivyo. Kuko nabo bigeze kwakira impunzi zivuye iwacu rusange. Yego iki cy'intambaye rusange ndazi ko hariho benshi bahungiye ibugo. Ushima n'ubu baracariyo. Ahubwo vyizambomba. Jambo natwo kwihuta tukaja kuraba ku mupaka ingene ibintu vyifashe. We big byuka hewe uno munsi turaruhutse yarasi yo ngakwe yewe kakamoto we kare uri umugabo nimbubicanye muri bajya abanyororo baraho bigashika batantambutse mu vyimba basha navyo bari kuntwara zarashavyo biyiko shaje we acha cyamenye nyarutsa aho utazi jewe n'ukuri akira irasiyo ni one love kabisa John c'est sûr yuko ari kanyenyeri none gasha ubundi yari kudukorera amateka nkaya ariko bande gasha abusha ngo yambusana yo utiyambusana sha we John kire furu man bana uravye nabi je ndagucura inzara yari nymereye fokwe sha yazanye ibikwigenda kurahira aha nugusigaza turasigaza asha ndabona ko ari one love vraiment asha umubwira uti merci sana kashareka ndamubwira ndamubonye hehe hanyuma kazogaruke kunda oya naco bro reka no kwihangana nakundi nyene vyogenda igihe ufunzwe nyene shinshi nyene birakucika shavye ndabizi shabiki asha we nugutabonye kanyenyeri aguma bamwiza ewe ndamurabika nkako nkubita urugohe amazi agaherayo yo ni wano nindakumva amata ugo bagwita urukundo sha kubona ntashobora kumubona imisi yose yangwatsa oya umviriza umva n'igifori vyatari oya no gushima wangu nako gatoye nyene umubona nyene reka sha niryo rimwe na rimwe naryo ni sawa ndabishima mugabo birambaza kwaza tukamara kanya gato ibaze rero iyo aba batakureka ngo umubone base nako gatoye yo ashe batari one love mbona ravuye ndabwira kanyenyeri turi kumwe ndumva ndemye ndumva afise ibyizigiro none musta wahagaze no gufungura kazaroho mani ni atari wapi ewe umuntu agashaya yakomeretse sinshobora no kuca kumuraba sinshobora no kumugwaza oya bro reka kwiga umuhari vraiment reka wona ko sufise ndazi kanyenyeri nawe aragutahura ndabizi me iki gajona iki bintu vyo kwihebura shasi one love sivyo ukuri kwa magutsinda uzosubira ubone nyene kanyere wawe ariko mugabo nakubwira hajewe abantu nizeye gipe na toyoyo bazote babaronke ivyerekana ko nera ivyo vyemezo vyoba biriho mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe John asigurira Toyoyo ko abana bakuriye mu miryango ifise ibikomere vya kahise babikurana ngo iyo habaye ukutumvikana barondera kwihora canke kugwanya abo mu wundi mugwi mbega namwe niko mubibona intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ntiranyi bagira Viateur ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi muri campus Mutanga akabavuka muri commune Karuzi muri zone ya Ntunda ku mutumba wa Ntunda yagize ati hama nivyo birashoboka abana bakuri mu miryango ifise ibikomere vya kahise bagashobora gukura batabwiwe amakuru y'uburyo bwiza bwo gutorera umutamatati ati nk'ibiganiro kwihangana no kubahana mu butandukane bwabo ati bishobora gutuma iyo habaye kutumvikana hagati y'iyo migwi ibiri bamwe barondera kwihora abandi
bagahitamwo kugwanya canke kwikiza abo mu wundi mugwi bakagira ishavu gihishije n'akababaro batigeze bafashwa gukira bitewe n'amajambo mabi babwiwe mu miryango bavamwo canke mu kutamenya ukuri ku kahise. Ati muri make ibikomere vya kahise bishobora gutuma habaho ukwihora n'intambara, atariko si imisi yose kuko iyo abana bafashijwe neza bakabwiga ukuri ataguhengama barashobora kuba abubatsi b'amahoro n'umubano mwiza ataho kuba aborozi b'injyane n'inzigo yakazikira. Undi munywanyi yatwandikiye ni Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga. Yagize ati kenshi iyo umuntu afise igikomere kanaka ku mutima ntiyigera abaho atekanye canke yishimye, ahagera ku bikomere vya kahise bishingiye ku moko hoho biba ibindi. Ati ubu abene gihugu ni bake bakishira imbere ivy'amoko. Ati rero umwana akuriye mu muryango gifise iyo ngorane uyo mwana agira ikibazo. Ati kuko usanga baza baramubwira amajambo afatiye ku bibi vyakozwe n'aba canke bariya mu gihe umwana atari bwanavuke bakagomba kumwinjizamwo urwanko atabona canke adatahura iyo ruzanana. Ati abantu nk'abo rero bakwiye kujana n'ibihe. Ati uko ibihe bihinduka nabo bagahindura ivyiyumviro n'inyifato ibereye. Ati naho iyo wishinze ivya kahise ni hamwe ubona afatwa n'ibigwara vyihahamuka. Ati kuko umubona abo mudasangiye umugwi ko ari bo babi. Ati bigatuma ugomba kuvyigisha n'urunganywe rwa none. Ati nabo batakwemerera kuko bibereye mu nzira y'amajambere. Undi munywanyi yatwandikiye ni Irankunda Rambere ava muri Bujumbura muri commune Sare muri zone ya Mubimbi ku mutumba wa Gisagara. Yagize ati John ivyavuga birakunda kuba abatabonye kahise bagashwana bisunze impanuro mbi bahawe nabo basangiye umugwi. Ati twohanura kubaza ku nabi ya kahise bagatahura ko ikibi cakogwa n'abari mu mugwi yose n'iciza naco kikakogwa n'abari mu migwi yose. Atahama ababonye intambara bo kwigisha abaruka uyu munsi kudasubira mu mishamirano bikekana. Ati kuko bikwega kwihorana bakigisha kandi ku bana bakundanye bakorera hamwe ibibateza imbere. Undi munywanyi yatwandikiye ni Jonathan ava muri commune Mugere. Yagize ati gusigura ko kuri kahise ari ugwaruka ruca rwihora siko jewe ndabibona. Atahubwo nuko boja hamwe bakavugana ukuri ku vyabaye hama bakubaka kazoza keza kandi bakirinda wo bacanishamwo. Ati jewe ndavyiza kahise hari hageze ko twubaka ejo heza ntitwumvirize basesa nkuyoze. Nduwamungu Jeremy nawe wo mu ntara ya Burunga muri commune Matana ku musozi wa Kiginana Mugomera. Ati novuga ko iyo abana bakuriye mu muryango wahuye n'amagume ngo hama ntibaronka umuntu abitaho ngo abereke icatumye ayo magume nuko bakwiye kwitwara ngo babane neza n'abandi. Atabo bana bace bakurana ukwihorana no kwikekana. Ati rero abavyeyi bo kwitaho abana babo mu kubigisha kubana neza no gukundana bataravye imigwi bavamwo. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger akaba ava mu ntara ya Burunga muri commune Makamba muri zone Bigina umutumba wa Musasa. Yagize ati abana bakuriye mu miryango ifise ibikomere vya kahise ati vy'ukuri barabikurana. Ati ngerageje kuraba mu kibano aho abavyeyi bakuze bashwana mbere no kugwana bagwana. Ati iyo bibaye abana bakura bafise ibikomere bagakorana umujinya. Ati akenshi iyo baba bari kumwe n'abandi ntiwigera ubona umunezero. Ati ivyo biratuma abana bata amakosa kuri uyu canke uriya bivanye n'uwatanguye intambara mu rugo. Ati norangiza mpanura uwo wese bafise icapfa na mugenzi we ko yo kwirinda kwihora ari imbere y'abana. Ati kuko bariko arababibamwo imbuto mbi bagakorana umutima w'ubukoko no kwihora abo batavuga rumwe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho nakaryo kugusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca Gakima na Supesi ni kihe cigwa mukuyemwo? Ndasubiramwo: mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca Gakima na Supesi ni kihe cigwa mukuyemwo? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 hamadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Mbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 932 muri gwa rukurikirane rw'igikino Murikira ukuri. Murakoze naho mundwizokurikira. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.